Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yavuniye akagohe abavyeyi barereye kw'ishure mpuzamakungu ry'ikigo Marif ryo muri Turikiya kwitaho abana ngo ntibatererane abigisha, indero ya mbere iva muhira. Yongera asaba abarezi kurerera neza ibihugu na cane cane Uburundi. Aho n'igihe yari yateye iteka ibirori vyo kwugurura icese umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022. Banyakubahwa mwese bavyeyi murereye kuri rino shure, iyo umwana aronkejwe ubumenyi bukwiye bumufasha kuzokwitunga mu buzima bwiwe, agatera iteka abavyeyi bamwibarutse, mbere akazonafasha no mu guteza imbere igihugu camwibarutse. Nico gituma ata muvyeyi yoba agihigimanga kurungika umwana wiwe kw'ishure, kumuronderera amafaranga y'ishure, amakaye n'ibindi vyankenerwa kugira ngo umwana ashobore kuja kw'ishure ryiza ritanga ubumenyi bujanye n'ibihe tugezemwo. Kwiga bifasha imiryango kwiteza imbere, bigafasha n'umwana kunonosora ubumenyi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahamagariye kandi amashirahamwe aserukira ibihugu vyabo mu Burundi gufatira akarorero kw'ishirahamwe Marif mu gutanguza amashure nabo kugira ngo dusangire ubumenyi. Ntawutekenguruka ibikorwa vyiza birangurwa n'ishirahamwe Marif mu Burundi kuko ryiyemeje kurera no gutanga ubumenyi. Sinkekeranya ko ubumenyi ari itunga ridasanzwe kandi nyakuri ku gihugu icarico cose. Ni naco gituma mpamagariye ayandi mashirahamwe aserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi ko nayo yohafatira akarorero keza agatanguza amashure yo gutanga ubumenyi mu bibondo vy'isi yose, ndetse tutibagiye n'ibibondo vya kazoza ku Burundi bwacu. Nayo umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yasavye abanyeshure biga kuri iryo shure ry'ishirahamwe Marif ko naho bariko bariga amashure mpuzamakungu ko batokwibagira canke ngo birengagize indero ndundi, yaba uwuserukira igihugu ca Turikiya mu Burundi canke uwuserukira ishirahamwe Marif imbere y'amategeko barashima ubucuti n'imishikirano bafitaniye n'igihugu c'Uburundi.